ayo matora rero tuyabonamwo amasomo abiri nyamukuru, isomo rya politike n'isomo ry'ubutunzi. Ku vyerekeye politike, amanota 100% mu matora asigura ko intwaro y'imigambwe myinshi ya politike itagifise icicaro mu Burundi, ko ata demokrasi. Mu minsi iri mbere abanyapolitike abo mu mashirahamwe yose ategamiye leta, abanyagihugu bazotegerezwa kumviriza cane no gukurikiza amategeko, atagukoma amategeko n'amabwirizwa y'umugambwe uri ku butegetsi, atawugira ico abaza. Uzobirenga ko nawe azokwibonerako. Intwaro nk'izo ni zimwe z'umugambwe umwe wicugakiza. Eka n'inama nshingamateka izoba ari igikoresho c'ubutegetsi bw'umugambwe wa SNDD-FDD. Abanyagihugu bazobaho mu bwoba, nta jambo bazoba bagifise kwitunganywa rya kazoza kabo. Ubutungane nabwo buzoba igikoresho c'umugambwe uri ku butegetsi n'abakuru babwo. Imbonerakure nazo noneho zizoronka inguvu zikirenga, zikomeze noneho gutoteza abanyagihugu, ahubwo mbere zironka inguvu zirenze, zibe ikindi gisirikare. Mu butunzi naho, kubera inzego ziriho zitazoba zitunganijwe mu nzira ya demokrasi, abanyamitahe bo hanze bazotinya gushora imitahe yabo mu Burundi. Eka n'abahora bafasha Burundi, muraze ko imfashanyo zagabanutse cane kuva mu mwaka wa 2015. Eka ubuhoho kubera bazoba babona yuko leta itubahiriza ingendo za demokrasi, imfashanyo zizogabanuka cane. Eka ubukene n'inzara mu banyagihugu vyiyongere.